Yesu Kristo yigize umuntu kugira ngo adusubize iteka twiyambuye kubera igicumuro, maze tugacika ibiremwa bishasha kubera urukundo n'ikigongo cy'Imana. Ijambo ry'Imana tuzirikana umunsi, tuzirikana impamvu ya Yesu Kristo. Wa Yesu wimirije kwigina umunsi isomo vyeranda yatugura n'ibireba yatubarira impamvu yiwe. Iyo aturuka abavyeyi biwe nabo Imana yaciyeho kugira ngo maze twakire novuga akaganuke Imana yaduhaye. Bavukanye ibigo twitegura gute kugira ngo twakire ijambo ry'Imana, kugira ngo duhimbaze umunsi mukuru wa Noheli uri mu kanyamuneza. Hari igihe bitugora kwikura ku Mana, twakire ijambo Imana tuyagira, ijambo Yesu Kristo aje kutumenyesha. Ubundi muruze twana duce bugufi gusaba Imana ikigongwe, maze kugira ngo imodoka ya misa itagatifuze tambuke gushinguka kugira ngo tugorane bwa buzima butagenda. Nirega ku Mana kandi ushobora byose. Imana kugira byose itugirire ikigongwe, maze ntiyananukire mu bicumu byacu, iduhe ubuzima budahera. Umukama yasubiriye kubwira Akazi ati, saba Umukama Imana yawe akurungikira ikimenyetso kivuye hasi mu kuzimu canke hejuru mu kirere. Akazi amwishura ati, haba namba, sinoshobora kugerageza Umukama. Niho Izaya yavuga ati, tega amatwi muryango wa Dawudi, ntimurarambirwa no kuruhisha abantu, none mushaka kuruhisha
Mana yanje. Umukama rero wenyene ubwiwe niwe azobihera ikimenyetso. Umwigeme ari ibungenze azokwibaruka umwana w'umuhungu amwite Emmanuel. Iryo ni ijambo ry'Imana. yerekeye umwana wayo yavutse mu muryango wa Dawudi kubw'umubiri, hanyuma arimikwa aba umwana w'Imana, ububasha bwa mutima bweraza kubera izuka ryiwe mu bapfuye. Niwe Yesu Kristo umukama wacu, we yaduteye iteka akadutuma kwigisha izina ryiwe abapagani bose ngo bamuyoboke bamwemere. Namwebwe mwahamagawe na Yesu Kristo muri abo twatumweko. None mwese batoni b'Imana muri Roma, mwebwe mwahamagariwe kubaberana, bipfurije urukundo n'amahoro y'Imana ariyo Data wa twese n'Umukama Yesu Kristo. Iryo ijambo ry'Imana.
Imana turi kumwe. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu, ariko imbere y'uko babana yari yasabwe ibanyi kubwa mutima mweranda. Uyu mugabo wiwe Yosefu yari umuntu w'ingingo kandi ntiyashaka kumwaraza, niko bigisha inama yo kumuhebera mu mpisho. Amaze kwiyumvira, intumwa y'Umukama iramubonekera ari mu ndoto, imubwira iti: Yosefu mwene Dawudi, ntutinye kubana na Mariya umukenyezi wawe. Iyo mbanyi afise yamutse kuri mutima mweranda, azokwibaruka umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yesu, kuko ari we azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Ivyo byose vyabaye ngo ijambo ry'Umukama ryari ryavuzwe n'umuhanuzi ritahe ngo: umwigeme azosama imbanyi ayibarukemwo umuhungu, bazomwita Emanueli, ni ukuvuga Imana turi kumwe. Yikanguye, Yosefu akora ico umumarayika w'Umukama yari yamutegetse, ajana iwe umukenyezi wiwe. Wakire kandi ushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanye, turiko turegereza buke buke guhimbaza Noheli. Tugeze kuri Dominika ya kane, ari nayo Dominika ya nyuma. Ibisomwa vyeranda bidutumirira kuzirikana Yesu Kristo uwo ari we, akaranga kiwe, kugira tuzirikane tumenye uwo guca duhimbaza amaza yiwe igihe yaza kubana natwe, aje kutumenyesha se wiwe wo mw'ijuru. Ubutumwa Yesu yatuzaniye nuko kutwibutsa ibyo tubwirizwa kwibanga, kugira ngo tugume mu bumwe hamwe n'Imana, ari naho duca tubana neza n'abandi, tukabaho neza na twebwe nyene ataco twinona, umutima wacu ukuzura aho n'akanyamuneza. Nibidushikira yaba vyiza ekembere nibigoye, kuko aha kw'isi bijana, tukavyakira tukanamenya no kwifata, uvyifatamwo atabwoba atakwihebura, kuko twizeye Imana yacu yaturemye, ya Mana Yesu Kristo yaje kutumenyesha muri rya jambo ry'ubuzima yama ariko aratugaburira, ari naryo yagaburiye abantu bo mu gihe ciwe. Iryo jambo niryo ritumurikira no mu ntambuko zacu. Imana rero mu kuturungikira umwana wayo, hari abahanuzi
abahanuzi babuye amaso yiwe. Uno munsi bumvise Isaya, hari n'abandi yaciyeko kugira ngo tugabane ubuganuke Imana yaturungikiye. Umuvyeyi Bikira Mariya na Yosefu Umukama yarabaciyeko, Umukama yarabateye iteka kandi barangura neza igikorwa Umukama yabatoreye, ari naho nabo nyene bitagatifuje. Umukristo rero w'ukuri abwirizwa kumenya Yesu Kristo uwo ari we, amamuko yiwe kugira ngo amenye uwo akurikira. Ikindi tubwirizwa kumenya ni igikorwa camuzanye kw'isi, n'igituma dushaka kumukurikira. Kurondera kumenya Yesu Kristo rero dukurikira biradufasha mu buzima bwacu bw'ubukristo, cyane cyane bidufasha kugira ngo tumenye, twame turondera kwishushanya nawe, kumwigana ako nyene umuntu yigana uwo azi. Yesu Kristo rero yari Imana muntu, mu kwigira umuntu kwiwe yari afise ibyo Umukama yamutumye. Nako nyene iyo umuntu atumwe hari ijambo mubonyekana na Yesu ryari uko nyene, hari n'abo iryo jambo riba ryerekeye, abo nabo ijambo Yesu Kristo yazanye yari twerekeye twebwe nyene abantu Imana yiremeye, kandi ubundi yarayidushikirije. Hasigaye ahacu kwirimbura tukaraba ko iryo jambo hari ico ryatumariye mu kubaho kwacu. Muzirikana rero iryo jambo ry'Imana twagawe uno munsi turifashisha intambuko zibiri. Ubwa mbere akaranga ka Kristo kadufasha kumenya bimwe mu vyaranze Yesu. Ubwa kabiri igikorwa cazanye Yesu mu gushitsa inyigisho yiwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Ubwa mbere akaranga ka Yesu. Yesu Kristo yavyawe na Bikira Mariya, yabaye ikimenyetso cyo kwizigira c'Abanyisirayeli na bemeye bose ibyo yatumwe n'Imana. N'umwana w'Imana wa Mesiya yahuwe n'abahanuzi mw'isezerano rya kera, akarungikirwa abantu kugira ngo abakize, abasubize agateka kubera ko bari bakikuye mu gucumura. N'uwo Mesiya rero twumvise umuhanuzi Isaya abura kugira ngo aremeshe umwami akazi yari yihemuye, yari yikuye ku Mana akirukira ibigereranyo, yibaza ko ari vyo vyomukura ko abansi bari bamusogereje. Niho Isaya twumvise amuremesha, kuko Imana itayaga amasigara cicaro, ko Imana igiye kubarungikira uwuzobakiza, uwuzobakura mu menyo y'abagenzi. Twavyumvise umwigeme yibungenze azokwibaruka umwana w'umuhungu, azokwitwa Emanueli. Uyo niwe azoza kubogora ingoma ya Dawudi. Yesu rero wavukanye n'utanga umwizero, ahashitse abantu bemeye kumva ijambo ryiwe bararema, kuko bazi neza ko ari Imana mushobora vyose. Muri Yesu turazirikana urukundo Imana yakunze abantu, ikabagumiza ko inyonga zayo no mu magara make ya muntu. Naho turi abacumuzi, Umukama ntaduheba, aguma arondera yo kudukiza, kuducira inzira idukirutsa kugira ngo nitugwe mu nyenga z'urupfu. Bikira Mariya rero niwe yaje gushitsa isezerano ry'Imana mu kwemera atahiga imanze ko ishaka ry'Imana riranguka. Yabaye igikoresho Imana yaciyeko kugira jambo w'Imana aze kubana natwe
bikira mariya yotwigisha guca bugufi kwizigira imana. Mariya yari yasabwe na Yosefu babyumvise, ariko ntiyaretse kugambukira imana, maze abahinduye umugambi yari yatanguye wo kubana na Yosefu. Bikira mariya yari yishimiye imana, kuri we imana imusumbira byose, niyo yizeye. Ubuzima bwiwe yari yarabwegukiye, yari yarabugabiye imana koko. Erigana twebwe mwibatisimu nuko nyene twiha imana wese ataco twisigarije, kugira ngo imana abe ariyo iturongora. Duhakana Shetani we nkomoko y'igicumuro cose. Ubwo mu mibereho yacu twaramaze gufata ingingo yo kwikura sekibi. Kugira umuntu yikure sekibi nuko yomenya amagara make yiwe, akamenya aho sekibi amenera. Niho wamenya aho sekibi amenera, uzoba ukize, bizokorohera no kumurwanya. Niwihebure rero, nta gicibwa mu maso y'Imana. Tugamburukireyo imana gusa, ituyobore nk'uko yayoboye Bikira Mariya mu madidane yarari mu bivanye n'ihugwa yuko azobyara umwana w'Imana kubwa mutima mweranda, kandi yari yarasabwe na Yosefu. Twebwe rero iyo turi mu madidane y'ubuzima, twirukirane. Ninde aduha umuco? Bavukanyi, muze twishimire Imana. Ubuzima bwacu tubwerekeze ku Mana, niyo nzira yo kuri ishika. Ahandi ho twoba twibeshe, kandi ntibiteba kudutegurukana, tugasigara mu kangaratete twicuza. Iyindi shusho twumvise mu nkuru nziza Imana yaciyeko mu kudukiza ni Yosefu. Yosefu twumvise ngo yari umuntu w'ingingo. Abantu b'ingingo n'ubu turabakeneye minosi ya none, kandi ntiyashaka kwararaza Bikira Mariya kubera ko yari yibungenze. Niko kwigira inama yo kumuhebera mu misho. Amaze kwiyumvira, intumwa y'Umukama iramubonekera ari mu ndoto, imubwira iti: Yosefu mwene Dawudi, ntutinye kubana na Mariya umukenyezi wawe. Yosefu aca atwara Bikira Mariya iwe. Wavyumvise gutyo Yosefu acika umurezi wa Yesu. Yosefu yararengeye ivyo yari yiteze kuri Bikira Mariya, kubera umugambi w'Imana ahejeje kumenyeshwa. Yosefu mu bwitozi ntangere ntiyateye imbere, ahubwo yashize aho Imana ishize. Yotwigisha rero Yosefu mwiranda kwiyumanganya, kurengera kamere kacu, tukagamburukira Imana. Nta kuvuga ngo niko nabiteguye, ngo ndafise imigambi niteguriye, none ntaco mpindura. Ngo mu gihe ushaka kunigira mu menshi ishaka ry'Imana, kandi uzi neza ko bidakunda, uko koba ari ukwikunda, koba ari ukwibagira Imana, koba ari ukwibagira ko Imana ariyo muremyi wacu. Ariko mu gihe twuzuye ukwemera, turarangwa ishaka ry'Imana. Ariko tuzi ukwemera ndavuga ko w'amazi, ahubwo ugashaka guhangana n'Imana, nta gushira aho Imana ishize. Yosefu yari yizigiye Imana. Ico twomenya coco mu mico y'Abanyisirayeli, ubutwari na Yeshushu yicishwa amabuye. Yosefu rero yashimye kuvugira hejuru, kuvuga ibya Bikira Mariya. Oyaye, ahubwo yumvise ijwi ry'Umukama. Ntashaka gutwarira hejuru no mu bihe bigoye, ahubwo ugushishoza niko kwamuranze.
afata umwanya w'agacerere imbere yo gufata ingingo. Agacerere muzi neza ko muri gihe ca none kagora abatari bake, kandi tuzi neza ko Imana itishura mu nduru, kandi noneho kuvuga rwose si uko Imana ica yumva amaborogo yacu. Yosefu yari mu madidari nawe nyene, ariko ntikabaye akaryo ko kwishwa n'akabonge ko kwidogera Imana ngo yamuhevye. Ntiyashatse gushengeza Bikira Mariya kugira ngo yikingire ibihano by'itegeko rya Kiyahudi. Ku bisanzwe ntiyikunze ngo yibagire umukunzi wiwe Bikira Mariya yari yasavye. Gutwarira hejuru kwararaza abandi twovyirinda, kunezerwa n'uko uwundi ateye imbere. Ariko hari abababazwa n'uko uwundi ateye imbere. Iyo siyo ngendo y'uwa Kristo. Hari n'abarya abandi abihishijemwo, ukaguma wibaza ngo mugenzi wawe nawe nushaka kugushikanayo, nushaka gukurikira inyungu ziwe. Yosefu wewe si uko vyagenze. Amaze kumenya ivya Bikira Mariya yamutwaye iwe, yemera kwikora umusaraba kuko yizeye Imana. Uko niko gushitsa inyigisho twahawe na Yezu Kristo. Bwa kabiri, ikigo ca Yezu no gushitsa inyigisho yiwe. Yezu yaje kudukiza, dupfundurira iryo yatumwe na se wiwe. Ari naco gituma abavukanyi dutumirirwa kumwigana, kumwishimikiza mu buzima bwacu bwa misi yose. Yesu niwe avyivugira ko yaje kw'isi kugira ngo arangure ishaka rya se wiwe. Niyamara kumanikwa naho niho tuzomenya uwo ari we, kandi ko atiraritse. Twovyisomera mu nkuru nziza ya Yezu Kristo mudishikuza na Yohani ikigabane c'umunani akarongo ka Farawo ka 28. Aho niho duca dukwegwa n'uko kwitanga kwa Jambo. Aho rero umuntu yoca yibaza, ni igiki kimwega kugira ngo ntwane n'Imana, kugira ngo nishimikize Imana, kugira ngo sanganire Imana. Pawulo mweranda wewe twumvise ko yakwezwe n'ijambo rya Yezu Kristo, hama abona guhinduka utacisubirako. Niwe Yezu Kristo umukama wacu, we yaduteye iteka akadutuma kwigisha kw'izina ryiwe abapagani bose ngo bamuyoboke bamwemere. Na twebwe bavukanyi twaratowe, Imana yaradusobanuriye mu bandi, tumenyeshwa inkuru nziza. Tubwizwa rero kugambukira ukwemera twahishuriwe kugira izina rya Yezu Kristo risasagare, rimenyekane aho tuba hose n'ibyo tubamo byose. Nidutanga umwizero, nidutanga urukundo aho tubaye, twitwararikane mu gukuzanya mu kwemera, hama twigira ingingo yo kuvavanura na sekibi. Kandi rero aho niho tuzoba twimbaje neza Noheli. Ubundi ho twohava tuvuga nk'abandi muramwumva bivugira ngo Noheli n'umwaka ngo yarasivye, ngo Noheli ngo ntiyabaye. Yego ntiyabaye koko, kubera ko atangingo wigeze wigira. Nta kanyamuneza rero ufise, kuko atangingo wigeze gufata yo guhinduka. Nta gicumuro cari carakuzimanganirije ubuzima, cari carakwizizitiye. Wafashe ingingo muri ikiringo c'ubushikiro, wafashe ingingo yo kugiheba. Ahubwo waguye mu mutego wo kwimenyera, witeze utuganuke uzohabwa, canke bifungwa n'agahuzu gashasha ka Noheli, ngo niyo waronka agahuzu Noheli izoba yabaye, canke n'ibyo bifungwa. Niyo utabironka naho Noheli izoba yarasivye. Ariko niyo waronka naho agahuzu Noheli izoba
itanguye iturongora itwerekeza wa munsi mukuru wa Noheli. Biracashoboka rero ko twigira ingingo yo guhinduka maze tube mu kuri twoye kuba ba mahindagu. None rero tubisabira n'imodoka ya misa maze umuvyeyi Bikira Mariya umugabekazi w'isi yose aturasaneko n'ubu Bikira Mariya umwana wiwe aracamwumvira n'ahari mw'ijuru. None rero ico twomusaba cose aragishikana kandi tukagabana dufise ukwizera. Tubisabiranire maze Bikira Mariya umugabekazi w'isi yose atusabire ku mwana wiwe izo nema zose dukeneye kugira ngo dutore bwa buzima budahera. Amen. Muhaguruke tugaragaze kwemera kwacu.
bategere ko mu iteka batewe n'Imana ko bategerezwa kwihata cyane bakarongora abandi ukuri, ubutungane, amahoro n'iterambere ridakumira, tubisaba Umukama. Kugira ngo abo bose badodobereza bararaza abandi baronke inema n'ubukomezi bw'ukwigaya, gusaba ikigongwe no kubiheba rwose, tubisaba Umukama. Mukama Mana yacu, dutabaze natwe umutima utekanye, ukunda agacerere, wumviriza ijwi ryawe, uduhe n'ingoga zo kukugamburukira iminsi yose, turabigusabye Mukama. Ibituma
nimusabe bene wacu kugira ngo ishobora ryanjye n'iwanyu ishimwe n'Imana Data mushobora byose. Turagusabye Mukama ishikanwa tugiye kwa rutari yawe itagatifuzwe n'ububasha bwa mutima mweranda batwikiriye Bikira Mariya ngo atubyarire ubwiza. Tubigusabije Yesu Kristo Mukama wacu. igihe bari bamufate ajya kwatanga kubabara kuko wabyishakiye
kumukama eklezia yawe ayo kw'isi yose kw'isi yuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, wibuke n'umwepiskopi wacu Gervasi bashimiye Musa, wibuke nabo bose washinze umuryango w'abakristu. Mana nzima turagutuye umukristu agukengurukira ku byiza ukora n'umuryango wiwe mu bihe bigoye uri kuracamo, agusaba amahoro n'umutekano mu ngendo n'imanza ariko bitegurira zo kuganduka ku mubyeyi wabo, basaba Imana kandi ngo bakomereze ukwemera ukwizigira n'urukundo. Turifatanije kandi n'uyu mukristo ariko arasabira imitima yose muri purgatori. Turagatuye uyu muryango ugushingira ku byiza byose udahengeshanya kumugirira urukundo n'ikigongwe waba waberetse mu kubarosa impapuro z'ubwenegihugu serugo, ugasaba ko yobandanya bimwoherera no mu bisigaye ubakomereze ukwemera ukwizigira. Anazima ibuka abasaza bawe wahamagaye babaganduka ko uyu munsi Gerard Brindaji na Arnaud Arakaje. Ibuke kandi n'abo bose barembutse Margarita Simbizi, Teresa Sindimu, Antoine Ndindamagambo, Gabriel Joyi, Oda Ndayishimiye, Sylvestre Mukamazina, Ivoire Ndababitse, Jérôme Ndamama, Musenyeri Bernard Rudira, Musenyeri Venance Baconi, Rondasi Bangerezako, Caritas Mututsikazi, Florent Yobugayo, Gertrude Muchori, Yohani Kazage, Yeremana Ndibahisha, Siro Mukuru, Valeriani Magenge, Matayo Matata, Leya Kariho, Barisito Bizimana, Tereziya Impabakana, Barthelemy Dereka, Maria Josephina Dereka, Andrea Ntawunyamira, Donatilla Dereka, Andrea Dereka, Jade Dereka, Fabiana Dereka, Camila Dereka, Anthony Dereka, Filino Kagajo, Sidoye, Epitas Kayaragandi, Luciano Rusiri, Juvenal Musa, Athanasi Munganayo, Gaspar Ninganzi, Celestino Chishahayo, Clemanga Togato, Gervais Kabuyenge, Arthur Shemeza, Fred Habimana, Terence Mbati, Ansiri Ndayirorere, Arnaud Bagatore, Divine Sabumukiza, Gerard Bwiguze, Boniface Nitunga, Benoit Nahimana, Charles Beshimwe, Yohani Yasenze Diana, Yasenze Mudomo, Pierre Barinusu, Elena Nabacekwe, Eveline Vuba, Atanazi Bashingwa Gusa, Aloyize Bakamibona, Rose Hajarayani, Onesphore Kazigamayo, Filipino Sindayihebura, Astel Sindaye, Casside Nahabandi, Antoine Bisigana, Agnes Baragereranya, Pierre Banyamugusa, Fred Paul Bondes, Mélanie Berahumwa, Leonidas Gahu, Nadia Kamikazi, Janet Niteka, Desiree Mubangi, Michel Yozima, Consolata Simuka, Elsie Mesha, Elizabeth Barakamfiti, Marina Imana, Daniel Baruka, Benoit Rusiki, Alain Didier Shimibana, Fidèle Rubihose, Pierre Buyoya, Ernest Ntangabirori, Jean Kabahizi, Etienne Marango, Didas Manier,
yigishe Etienne Bekure Hermenegilde Ndirukugayo n'imitima ikiri gatondo. Ko bari baremeye kubatizwa bakishishanya batyo umwana wawe yapfiriye urabatabara bazasangira izuba. Ibuka kandi bene wacu bamaze kureruka bakwitabye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi bakiri bawe babe mu muco wundi n'abaturage. natwebwe twitakambye twese dusange nawe ubuzima budahera babe twirinde haza kuko na mariya muhimbaza nyina w'imana na yozefu mweranda umukunzi wiwe n'abatuma n'aberanda bose baje ku isi abatumwa bawe tubigusabije yesu kristo umukama wacu.
ube ariko ubuyoboke bwacu bwongerekana tubone guhimbaza uko bikwiye imvuka y'umwana wawe. Tugusabije Yesu Kristo umukama wacu. twubake Eklezia muryango mu kwakira no mu kugendera inyigisho z'abatumwa nk'abakristu ba mbere. Turasubiramo twese hamwe iki civugo c'umwaka w'ubutumwa: twubake Eklezia muryango mu kwakira no mu kugendera inyigisho z'abatumwa nk'abakristu ba mbere. Itangazo rya mbere: ku munsi w'Imana uza igenekerezo rya 25 Kigarama uyu mwaka, ni umunsi mukuru cyane w'ivuka ry'umukama wacu Yesu Kristo, Noheli. Imisa y'ijoro rya Noheli izoherezwa ku wa gatandatu igenekerezo rya 24 Kigarama uyu mwaka, kuva isaha 12:30 zo ku mugoroba. Ababishoboye boza gufasha gutegura isenga n'isengero ku munsi wa gatandatu isaha 2 zo mu gitondo. Mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mukuru wa Noheli, Paruwase Katedrale Regina Mundi yarateguye inyigisho zizotangura kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 gushika ku igenekerezo rya 22 Kigarama, imisa yo ku mugoroba isohotse ngaha mu ngoro y'Imana. Ku munsi wa gatanu hazoba ukwiregesha kuri bose kuva isaha 10 z'umuhingamo. Itangazo rya kabiri: Patiri mukuru wa Katedrale Regina Mundi aramenyesheje abakristu ko hategekanijwe umwiherero w'abagize inama ntunganyabutumwa n'inama ntunganyabutunzi za paruwase hamwe n'abandi bakristu bose babyifuza. Uwo mwiherero uzobera muri Foyer de Charité Ngozi kuva uw'Imana igenekerezo rya 8/0 gushika ku igenekerezo rya 14/0 umwaka w'2023. Iyandikwa rirabandanya mu biro vya paruwase. Murahawe ikaze. Twubake Eklezia muryango mu kwakira no mu kugendera inyigisho z'abatumwa nk'abakristu ba mbere. Hariho irindi tangazo. Tumaze iminsi tubona igwirirana ry'abantu baza ngaha muri paruwase batazanye no gusenga. Hari abazanwa gushira akabana bikika mu kiza, bazanywe n'ibindi basanga umutekano bashobora guhungabana cyane cyane muri iki gihe cy'imisi mikuru. Birasabwe rero abakristu bifuza gufasha abakene, kuboreka kandi